Ingingo z'ingenzi zigize aya amakuru abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bemeranije gufatira ibihano Ubushinwa kubera ihonyanga ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwabo mu bwoko bw'Abayuga. Bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika basezeye bwa nyuma muri Tanzania kuba ari perezida wayo John Magufuli watabarutse mu cyumweru gishize. Inzego z'ubuzima mu Rwanda ziravuga ko zamaze gutahura ubwoko bushya bwa COVID-19 mu gihugu. Mu cyumweru gishize kirangira twabonyemo variant cyangwa se virusi zihinduranyije mu bantu 12. Abo ni abantu twakiriye ku kibuga cy'indege. Muri abo rero twabonyemo 2 bafite variant yo mu Bwongereza. Tubafitiye n'ikiganiro cy'imikino ndetse n'ibisubizo ku bibazo byanyu ku ndwara ya COVID-19. Mwiriwe mwese, ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa mbere itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Ferenga Kuwa hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi n'amakuru tugezaho ari iwe mu rugo muri gahunda yo gukumira icyorezo cy'indwara ya COVID-19. Abashakiranganji b'imibano n'amahanga b'ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bafatiye ibihano Ubushinwa kubera ihohotera ry'uburenganzira bw'abantu bo mu bwoko bw'Abayuga baba i Xinjiang. Ibi nibyo bihano bya mbere uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ufatiye Ubushinwa kuvaho icyo gihugu cyafatiwe ibihano byo kugura intwaro nyuma yaho habereye ubwicanyi bwakorewe ku mbuga ya Tiananmen Square aho ni Beijing mu 1989. Ubushinwa nabwo bwahise bwivuna bufatira ibihano abantu 10 n'imiryango 4. Muri abo bantu harimo abashingamateka bo mu nteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi hamwe n'umushakashatsi ukunze gukora ubushakashatsi ku ihutaza rya kiremwamuntu rikorerwa mu Bushinwa. Abakuru b'ibihugu bya Afrika bagiye gusezera uwahoze ayoboye Tanzania John Pombe Magufuli mu muhango wabereye mu mujyi wa Dodoma. Bwana Magufuli yapfuye mu cyumweru gishize afite imyaka 61. Mu mpera z'iki cyumweru gishize abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu mihanda y'i Dar es Salaam basezera umurambo wa nyakwigendera. Umurambo we uzashyingurwa kuri uyu wa gatanu. Ni inkuru ya Atumani Mutula mugezwaho na Florentine Kwizera. Uyu munsi nta mirimo yakozwe muri Tanzania aho bageze ku munsi ugira gatatu wo gusezera ubwa nyuma uwari perezida wabo. Abanyagihugu bo mu mujyi wa Dodoma bari bazindutse batonda gushengerera ikiziga ciwe, ariko umushikirangandi wa mbere yamaze kubakurira inkoni ku gishitsi yuko bataja gutonda bashengerera, ahubwo ko isandugu yiwe ari iza kuzungurutswa mu kibuga kugira ngo abahari bakubitize ko akajishi rya nyuma. Mu mpera z'indwi yarayirangiye abaharugwa mu bihumbi bari mu mujyi wa Dar es Salaam bari basidukanye n'iyonka baja mu mabarabara gusezera isandugu yiwe iriko izungurutswa mu mabarabara. Abandi bari bakubise ikibuga gikuru kirazima aho isandugu yiwe yari yateretswe ngo bamusezere ubwa nyuma. Abategetsi uyu munsi bamenyesheje yuko hari abantu bakandagiranye ndetse bamwe muri bo batavuze igitigiri barakomereka. Perezida wa Kenya, uwa Afrika y'Epfo, uwa Zimbabwe, uwa Mazinga ya Komoro, uwa Mozambique, uwa Zambia hamwe n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bose bari Dodoma muri urwo rubanza rwo gusezera ubwa nyuma Perezida John Magufuli. Igeragezwa ry'urukingo rwa AstraZeneca muri Amerika ryasanze nta mpungenge ruteye kandi ko rukora neza. Ibi bigashobora gutuma iki gihugu cyatangira kurukoresha. Amerika yari itaratangira kurukoresha mu gihe abakozi baho bo mu buvuzi bari bategereje imyanzuro izava muri ubwo bushakashatsi. Ubu bushakashatsi bwasanze nta muntu n'umwe wafashe urukingo washegeshwe n'indwara ya COVID-19. Bwasanze kandi rubuza abantu kuyandura hafi ibice 80%, ngo nta n'ibibazo bijyanye no kuvura kw'amaraso cyangwa se ubwibumbe bw'amaraso basanzemo. Ibyo bibazo bikaba byari byatumye amaleta amwe yo mu Buraya aba ahagaritse urukingo rwa AstraZeneca. Ibarurwa ryakozwe mu Bufaransa no mu Budage risanga icya kabiri cy'ababajijwe bagifite impungenge kuri urukingo.
urukiko rw'ikirenga rwo muri Amerika rugiye kongera kuzanzamura igihano cy'urupfu cyahawe uwateze igisasu cyaturitse mu isiganwa rya marathon ryaberaga i Boston mu 2013. Icyo gitero cyagabwe na Johar Sonaya hamwe na mukuru we Tamerine cyahitanye abantu 3 gikomeretsa abarenga 260. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango. Abantu bakekwa ko ari impirimbanyi zigendera ku mahame ya Kisilamu bateye imidugudu 3 yo muri Niger yegereye umupaka wa Mali. Kugeza ubu biravugwa yuko ngo abantu bagera kuri 40 aribo baguye muri ibyo bitero, amazu menshi nayo arasenywa. Ibi bitero kandi bigabwe hatarashira n'icyumweru abantu bitwaje ibirwanisho bagabye igitero muri yo ntara ya Caha bakica abantu 58. Ni inkuru ya Will Ross mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Umwe mu bategetsi baho yavuze yuko abantu bitwaje ibigwanisho baje ku mapikipiki binjira ibigwati 3 hanyuma barasa uwo babonye wese. Ingabo za Niger zongeye kunanirwa gukingira ivyo bigwati biri kure mu ntara ya Kuwa. Intagondwa z'aba Islam zirazwi kuba zikorera cyane aho hantu no mu ntara bihana rubibe ya Tilaberi. Abajihadiste canke abavuga ko bagwana intambara y'Imana jihad baranyuragiranwa hagati y'ibihugu vya Mali, Niger na Burkina Faso. Ubwo bukozi bw'ikibi bwa vuba bwabaye sentare ku murwa mukuru Niger Niamey imaze kwemeza ko Mohamed Bazoum ariwe mukuru mushasha wa Niger hisunzwe ibyavuye mu matora aheruka kuba muri ico gihugu. Kimwe mu bibazo bikomeye bimurindiriye no gufasha guhagarika ubukozi bw'ikibi buteye ubwoba bwabo ba jihadiste bukwira akarere kose ka Sahel. Abapolisi 4 bo muri Kenya bazitaba urukiko nyuma y'aho umucamanza avugiye yuko bagomba kugira ibyo babazwa ku rupfu rw'umwongereza Alex Monson uvuka mu muryango ukomeye. Uyu mugabo w'imyaka 28 yaguye muri gereza y'igipolisi mu 2012 amaze gufatwa akekwaho icyaha cyo kunywa urumogi. Mu gihe cyashize igipolisi cyavuze yuko bwana Alex yishwe no kunywa urumogi rwinshi, ariko umuryango we ubitera utwatsi. Ibyegeranyo 2 byakozwe n'abaganga ba leta bacukumbura ikisha umuntu bivuga yuko basanze hari ikintu yakubiswe mu mutwe. Iperereza naryo ryasanze hari abashatse kubipfukirana ndetse haba no gutera ubwoba abatanga buhamya. Jacques Nitegeka. Urakoze Fenega Kwaya watugezagaho amakuru, incamake y'amakuru uri iwawe mu rugo. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Ano makuru ku buryo buharambuye reka tuyahere muri Tanzania. Kuri uyu munsi wa gatandatu kuva Perezida John Pombe Magufuli w'icyo gihugu atabarutse, abategetsi bo muri Afrika bagera ku 10 bifatanije n'abanyatanzania mu muhango wo kumusezeraho bwa nyuma i Dodoma, umurwa mukuru wa politiki w'icyo gihugu. Amakuru avuga ko kubera umuvundo wabaye ejo mu murwa mukuru w'ubucuruzi Dar es Salaam, aho imbaga y'abaturage yahataniraga kumusezeraho bwa nyuma kumusezera bwa nyuma ko umutegetsi wari umaze imyaka 6 hayobora icyo gihugu ndetse bamwe bakahakomerekera. Uyu munsi ubutegetsi bwafashe icyemezo cyo kunyuza isanduku y'umurambo we imbere y'imbaga y'abaturage bari mu kibuga cy'imikino cya Dodoma. Twibutse ko muri iki gihugu uyu munsi wari umunsi w'ikiruhuko. Mu kanya kashize navuganye n'umunyamakuru Imane Musigwa uri mu mujyi wa Singida wakurikiranye umuhango, maze ntangira mubaza uko byagenze. Uyu munsi byari bitandukanye kubera ingene basezeye uwo mubiri. Abategetsi kandi n'abashitsi baserukira ibihugu byabo nibo baronsa kanya ko kugenda gusezera. Abatanzania basanzwe hari umudugari wari ifise umubiri wa nyakugendera niwo wazungutse inshuro 5 mw'ico kibuga c'inkino kugira ngo abatanzania baronka kanya ko kugira ngo barebe no gusezera nyakwigendera. Watubwira bamwe muri abo bategetsi b'abanyamahanga bari bahari ndetse niba hari n'icyo bavuze? Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko Afrika ibuze umutegetsi yagwanira abanyagihugu bose kandi yahora tera akamo kwitungwa rya Afrika litonyuruzwa. Yongeye avuga ko Dr. Magufuli yaragwanya amwe bajya ibiturire akabita ko
yari kansa ihekenya iterambere rya Afrika. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya we yavuze ko Dr. Pombe Magufuli yari umutegetsi akomeye mu gihugu cyose kubera mu gihe cy'imyaka 5 iciyeho ko yerekanye ko ibihugu vya Afrika bifise ubushobozi bwo guhagarikira itungwa rya Afrika. Cyril Ramaphosa yashimiye nyakwigendera Perezida Magufuli ngene yagwanya inyuruza ry'amafaranga y'igihugu no kungene yahora akora imirimo ku bw'iterambere by'abanyagihugu. Ibyo bikaba rero nk'uko yabivuze ngo bitandukanye n'abandi bategetsi bakorera inda zabo. Abaperezida bose baronse akanya ko kuvuga, bavuze ko bazobandanya bafashanya n'umuperezida mushasha Samia Suluhu Hassan kugira ibikorwa byose byateganijwe na John Magufuli bizokoreka nk'uko byari byateganiwe. Usibye Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo uvuze n'abandi baperezida uvuze, u Rwanda n'u Burundi ndetse na Uganda bari bahagarariwe n'abandi. Mu Burundi hari serukiye umukuru w'igihugu, yari icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Mu Rwanda no mu Bugande sifashe neza kugira ngo menye ni bande bari baserukiye ico gihugu. Hakurikiyeho iki nyuma y'uwo muhango wabereye muri icyo kibuga cy'imikino? Abanyagihugu bamaze gusezera ngaho, umubiri wa nyakwigendera Dr. John Pombe Magufuli waciye usohoka ucubanza rero kuzunguka mu mugwi mukuru wa Dodoma kugira ngo abanyagihugu bataronsa akanya ko kuza mu ico kibanza nabo bamubone bamusezere. Hanyuma rero umubiri wiwe utaburizwa mu ndege baca butwara muri Zanzibar kugira ngo ejo naho abanyagihugu baba muri Zanzibar bazoronka akanya ko kumusezera. Umunyamakuru Imane Musigwa. Dukomereze mu Burundi aho Ministre w'ubuzima avuga ko igihugu cyabaye kirindiriye kugira ngo gishishoze ku bijyanye n'inkingo za COVID-19 zatangiye gutangwa mu bihugu bitari bike birimo n'ibyo mu karere. Ministre Tade Ndikumana yatangaje ko abandura n'abarwariye indwara ubu bagabanutse ugereranije nuko byari bimeze mu ntangiriro z'umwaka. Asaba abikekaho ibimenyetso bya corona kwipimisha. Ni inkuru ya Kwime ndi ku Magenge uri Nairobi. Mu gihe umwaka uri hafi kurangira hatowe umuntu wa mbere yanduye umugera wa corona mu Burundi, umushikiranganje w'ico gihugu ajejwe amagara y'abantu avuga yuko abamaze kwandura bose ari 2618, abamaze gupfa ni 6, abari ku miti uyu munsi akaba ari 192. Ministre Tade Ndikumana avuga ko kubarwaye abashika 96% bakira. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru harangiye inama y'umugwi ujejwe kurwanya COVID-19, Ministre Tade Ndikumana yamenyesheje kandi aho leta y'u Burundi ihagaze ku ncanco zimaze gutangura gutangwa mu bihugu bitari bike ku isi harimo n'ivyo mu karere nk'u Rwanda, Uganda na Kenya. Abakoze zijya canco barafise umwanya ico bitarukire kugira ngo barabe ingaruka mbi canke nziza urucanco rugirira uwo baruteye, ku buryo ingaruka mbi zizova kuri urwo rucanco zimenywa n'igihugu n'abazironse, kuko nabo nta rukire baragira kugira ngo barabe neza yuko atangaruka mbi wogirira abenegihugu. Rero igihugu cyose kiraraba kiti turavye abereko bayitaba Imana twoba turazikoresheje mu kurindira yuko ubushakashatsi bubandanye, ico bita vaccination d'urgence. Turavye rero twebwe ngaha mu Burundi tukabona ibitigiri abashobora gukira, turavuga tuti twavuze tuti uwo baratenyenye ntitwanse incanco. Ministre Ndikumana asaba abantu mu Burundi kubandanya kubahiriza ingingo zo kwirinda kwandura uwo mugera no kwipimisha iyo biketse ko ibimenyetso. Aha akaba anegura abantu bize ngo kuko baja kwipimisha batevye cane. Abandi anegura ni bitaro vyigenga vyihutira gukora ibipimo vy'amafaranga menshi hakubanza gukoresha uburyo bworoshe kandi buriho na leta bikaja kwibaza gupima corona ari uko umuntu amaze gusinzikara. Hari ikindi twabonye ugasanga abantu aho kumugirira test rapide acinjira yoroshe atariha, ugasanga umuntu bamugiye scanner. Rero aho kuca umuntu 300 bya scanner mugasanga ntiwamufashije kumubwira ati genda wipimishe coronavirus ku buntu kuko leta yarishe, birababaje.
uwo mushikiranganje avuga yuko agiye kugirana inama na bene ivyo bitaro kugira bibukanye ingene ibintu vyokorwa neza gusumba. Twimede ku magenge, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Mu Burundi kandi haravugwa amagana y'amazu, amashuri n'insengero byaraye bisambuwe n'imvura nyinshi yarimo n'umuyaga yaguye ejo hafi ku mugoroba i Bujumbura. Hari n'umukobwa wiga muri kaminuza yishwe n'umuyaga nkuba cyangwa amashanyarazi biturutse ku biti biriho amatara, insinga z'amatara byaguye mu Kanyosha mu majyepfo y'uwo mujyi. Muri rusange amazu n'amashuri byononekaye birenga amagana 4 mu makartier atandukanye ya Musaga na Kanyosha mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura na Gatumba mu nkengero z'uburengerazuba bw'uwo mujyi. Nanone ku ndwara ya COVID-19 inzego z'ubuzima mu Rwanda zivuga ko zamaze gutahura ubwoko bushya bwa COVID-19 bwinjiye muri icyo gihugu. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko abatahuweho ubu bwoko bwa virusi ari abari bavuye mu mahanga kandi ko bahise bashyirwa mu kato. Abashinzwe kurwanya iki cyorezo bavuga ko nta mpungenge z'uko iyi virusi nshya yaba yarageze imbere mu gihugu kuko abagaragaye ngo bashyizwe mu kato batararenga ikibuga cy'indege. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'igihugu, Minisitiri w'ubuzima Dr Daniel Ngamije yemeye bwa mbere ko mu gihugu hagaragaye ubwoko bushya bwa virusi ya corona yihinduranyije. Ibihugu bimwe byari byakumiriye abantu bavuye mu Rwanda kwinjira ku butaka bwabyo havugwa iyi virusi nshya, ndetse n'ikigo nyafurika kigenzura indwara cyari giherutse kuvuga ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu byagaragayemo virusi y'isura nshya. Gusa iyi niyo yabaye inshuro ya mbere umutegetsi w'u Rwanda yemeye ko ubu bwoko bwa virusi bwahagaragaye. Mu cyumweru gishe kirangira twabonyemo variant cyangwa se virusi zihinduranyije mu bantu 12. Abo ni abantu twakiriye ku kibuga cy'indege. Muri abo rero twabonyemo 2 bafite variant yo mu Bwongereza B117 cyangwa se B117. Abandi 10 tubona bafite variant ya South Africa B1353 cyangwa se B1353. Ni sample twafashe kuva mu kwezi kwa 10 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 2. Ibisubizo nibwo byanyuma tubibonye mu mpera z'icyumweru gishize. Minisitiri w'ubuzima Dr Daniel Ngamije avuga ko abantu batahuweho ubwoko bwa virusi ari abanyamahanga baje mu Rwanda. Ku bijyanye na gahunda yo gukingira iyi virusi, Minisiteri y'ubuzima ivuga ko imaze gutanga doze hafi ya zose z'inkingo zigera ku bitonyanga 400 byamaze kugezwa mu gihugu. Kugeza ubu izisaga 330 zamaze guhabwa abatoranijwe, biganjemo abakuze, abakozi bo kwa muganga n'abandi bakora imirimo yatuma bandura byoroshye. Inzego z'ubuzima zivuga ko ziri gushakisha igice cy'izindi nkingo ku bahawe icyiciro cya mbere. Abahawe urukingo rwa Pfizer bazaterwa urushinge rwa kabiri nyuma y'iminsi 28 babonye urwa mbere, naho abahawe AstraZeneca baterwe urwa kabiri nyuma y'igihe kiri hagati y'ibyumweru 8 na 12. Nyuma y'umwaka icyorezo kigeze mu Rwanda, abantu bakabakaba 21,000 bamaze kugaragaraho ubwandu bwa coronavirusi. Abasaga 19,000 baravuye barakira, ariko abagera kuri 290 bo bamaze guhitanwa n'indwara. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. BBC Gahuzamiryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Iradio mwumva ni BBC Gahuzamiryango, mudukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, ndetse no kuri Facebook mudukurikira kuri Facebook live abari kuri internet. Mwabyumvise muca make y'amakuru twagejeho na Ferin. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bemeranije gufatira ibihano Ubushinwa kubera ihonyanga ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bw'Abashinwa bo mu bwoko bw'aba Uiga Xinjiang. Abategetsi b'i Beijing mu gusubiza bihimuye nabo bafata ibihano. Ni inkuru ya Michael Bristow mugezweho na Ali Yusuf Mugenzi. Baminisitiri b'umuryango w'ibihugu by'Uburayi bemeje ibyemezo bikumira ingendo no gufatira imitungo y'abantu 4 n'ikigo kimwe. Mu bafatiwe ibyemezo harimo umuyobozi wa polisi muri Xinjiang. Ibyo byemezo byafashwe kubera gufungira abayisilamu bwo mu bwoko bwa Uyghur mu nkambi zo guhabwamo inyigisho. Ibyo nibyo bihano bya mbere bifashwe n'umuryango wa EU ku gihugu cy'Ubushinwa kuva ubwo bwafatirwaga ibihano byo kutabugurisha intwaro nyuma y'ubwicanyi bwa Tiananmen mu mujyi wa Beijing mu mwaka wa 1989.
nyuma y'ibyo bihano Ubushinwa nabwo bwatangaje ibihano byabwo ku bantu 10 n'ibigo 4 by'umuryango wa EU. Mu bafatiwe ibihano harimo abadepite bo mu nteko nshingamategeko y'umuryango wa EU. Abafatiwe ibyemezo ntibazemererwa kwinjira cyangwa gukorana ubucuruzi n'Ubushinwa. Mu rwego rwo kubafasha gusobanukirwa indwara ya coronavirus imaze guhitana abantu barenga miliyoni 2 ku isi, BBC Gahuzamiryango yabateguriye ikiganiro kirimo abaganga ushobora kubaza kuri iki cyorezo. Twandikire ikibazo cyawe kuri uru rubuga rwacu rwa Facebook maze tukigeze kuri muganga. Ibisobanuro muzajya mubyumva mu makuru yacu yo kuwa mbere no kuwa gatatu no ku rubuga rwa internet rwa bbc.com/gahuza. Uyu munsi rero turasubiza Donat Dushime ubaza ati muganga nadusobanurire ku bijyanye n'ibigize inkingo zikozwe muri messenger RNA, ati ntizahindura imimerere karemano y'uturemangingo tugize umubiri w'umuntu. Ni mwumva ibisobanuro bya muganga Leona Nduwayo. ARN message buriya ijya kumera nka ADN, uye na kamangu ka ADN. ADN ni ishinzwe kamere y'umuntu, imibere y'umuntu, ibyo bita mu rurimi rw'igifaransa ngo patrimoine génétique, iba muri ADN. None ARN yo ni intumwa yo gukusanya boko nibyo bita proteine byubaka umubiri. Ndetse ARN rwose iba ifite ubutumwa, ubwo butumwa ikabugeza ku turemangingo twitwa selule, noneho tugakora ibyo bita proteine. Hariya rero muri biriya bya COVID-19 urwo rukingo rukozwe kuri ARN message rwohereza ubwo butumwa mu turemangingo, n'uturemangingo tugakora proteine imeze nka virusi, noneho uwo mubiri ukagira ngo ni virusi irimo, noneho umubiri ugakora abasirikare bazawurinda indi virusi yindi yo ishobora guhungabanya umubiri iramutse ije. Nuko rwose ingingo za ARN message zikora. Ibi ntabwo bishobora guhindura imimerere karemano yako karemangingo. Ibyo bintu rwose byaravuzwe cyane, na n'ubu hari abantu bakibivuga, ariko rero icyo abashakashatsi cyane bazobereye mu bintu bya ADN na bya ARN bavuga rwose ko ARN nk'uko tusanzwe twitwize muri za biology zisanzwe, ARN ubundi ba muri cytoplasme, naho ADN ikaba muri nuwayo. Rero ARN ifite ubwo butumwa ntago yinjira muri nuwayo ahari ubwimerere bw'umuntu, niko nabibwena mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi, aho ngaho hari muri patrimoine génétique muri ADN. Kugeza ubu rwose nta kintu kitwemeza yuko ziriya ngingo zigakore kuri ARN zishobora kugira ingaruka ku mimerere y'abantu cyangwa ku ruhererekane karande y'ababyeyi ku bana. Nta kintu rwose kibihamya. Amaze kubisanura iti inkingo zikoresha RNA message cyangwa intumwa ya RNA zikoresha agace gatoya k'ukuntu virusi ya COVID-19 ikoze muri kamere yayo, ibyo bita genetic code. Izo nkingo ngira ngo ni ziriya za Pfizer na Moderna, ariko hari izindi ziza AstraZeneca ndetse na ziriya za Johnson & Johnson. Ayo makuru ziyageza mu mubiri ku wundi buryo. Nibyo rwose, kuko izo ngingo yo nka AstraZeneca, Oxford, Sputnik V y'Abarusiya, hari ingingo ebyiri z'Abashinwa, hari n'iyo bamaze kwemera mu Burayi yitwa Johnson & Johnson. Izo zakozwe hakoreshejwe tekinike ya yindi isanzwe yo kwinjiza mu mubiri virusi ariko yambuwe ubukana. Iyo virusi rero yambuwe ubukana igera mu mubiri, urumva ko itandukanye na za zindi bohereza ubutumwa. Yo ni virusi bashyira mu mubiri ariko yambuwe ubukana, noneho umubiri ukamenya ko iyo virusi yinjiyemo, noneho ugakora babasirikare bagomba kwihashya. Bagomba ko rero uko bikorwa bitandukanye, ahubwo ibyo abantu batazi nuko ziba zirimo ADN. Izi zo zikoreshwa virusi, ngira ngo bavuga ngo ni virusi yavuye mu nguge ariko yambuwe ubukana. Ubundi ni virusi dusanzwe tuzi bita adenovirusi zikunze gutera ibicurane. Iyo virusi bakoresheje bayikuraho ubukana kuko basanze hari aho ijya gusa
mbese ari za poroteyine zijya kumera kimwe na ziriya za SARS-CoV-2 uretse ko zidasa cyane. Nicyo gituma nyine izo nkingo nyine zikoreshwa virusi yambuye ubukana ntabwo zitanga ubudahangarwa buhagije nka ziriya zohereza ubutumwa ziriya za RNA message. Dr Leonard Nduwayo. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ako kabebe wiboneye ushaka kurira hano iwanjye ni kandi shava muri ayo karemera rwose nje nkugana mfite ikibazo kinkomereye cyane noneho ndakina mu bikomeye birakomeye nyine ugize ikihe kibazo shaka yamiteze ntiyakize neza yongeye iragaruka se. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu noneho ni umwanya w'urubuga rw'imikino na Jean Claude Mwambutsa. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye kaze muri iki kiganiro cyacu duhere mu mukino wo gusiganwa ku magare mu irushanwa rizenguruka u Rwanda Tour du Rwanda rigomba kuba mu kwezi kwa gatanu. Abakinnyi 15 bazahagararira ikipe y'u Rwanda batangiye imyitozo bakaba barimo umwe ukina nk'uwabigize umwuga Samuel Mugisha ukina mu gihugu cy'u Faransa. Abandi barimo abakina mu makipe atandukanye y'imbere mu gihugu ariko bafite amazina azwi nka Nsengimana Jean Bosco wigeze kuryegukana, ariko hakaba n'abandi bashya bataramenyererwa cyane mu isiganwa ry'amagare. Mu mukino wa volleyball amakipe 26 niyo azitabira shampiyona nyafurika y'uyu mukino izakirwa n'igihugu cya Tunisia mu kwezi gutaha. Hagati ya tariki 16 na 28 z'ukwezi kwa kane amakipe azahurira mu mujyi wa Sousse wa Tunisia. U Rwanda ruhagarariwe na APR ndetse na REG, ikipe ya Rukinzo yo mu Burundi ndetse na Nemo Stars yo muri Uganda nayo ari mu y'ibihugu by'akarere azagaragara muri iri rushanwa. Mu mupira w'amaguru duhere mu Rwanda kuri uyu wa gatatu nibwo u Rwanda rugomba guhura na Mozambique mu mukino wo kwishyura wo gushakisha itike y'imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika. Abakinnyi bose ubu bari mu mwiherero uretse abenshi bakinira muri shampiyona y'u Rwanda. Umutoza Mashami Vincent yanahamagaje bamwe mu bakina hanze y'igihugu Kakagere Medi na Haruna Niyonzima bakina muri shampiyona ya Tanzania. Abavuye hanze y'igihugu barimo kandi Solomon Nirisarike ubarizwa muri Albania, Yannick Mukunzi ukina muri Swede na Steven Rwanguka ukina mu Bugereki. Uyu mukino uzahita ukurikirwa n'uwa nyuma mu itsinda ari nawo wa gatandatu, aho abasore b'Amavubi bazerekeza mu gihugu cya Kameruni ku itariki ya 30. Igihugu cya Kameruni ni nacyo kiyoboye iri tsinda, naho u Rwanda rukaba ruzajya mu mukino ruri ku mwanya wa nyuma. Turacyari mu mupira w'amaguru ariko noneho ku mugabane w'Uburayi Lionel Messi yanditse amateka atarakozwe n'undi mukinnyi yuzuza imikino 768 akinira ikipe ya Barcelona yonyine. Nyuma y'umukino wahuje Barca na Real Sociedad, Messi yahise atambuka kuri Xavi Hernandez arusha umukino umwe. Urupapuro rw'amateka Messi amaze kwandika umupira w'amaguru ni rurerure cyane. Uretse imikino 768 Messi amaze gutsinda ibitego 3 mu mukino umwe, ibyo bita hat-tricks. Akaba yarabikoze inshuro 48, yatwaye ibikombe 34 kandi akaba amaze kwegukana cya gihembo cy'umukinnyi mwiza Ballon d'Or inshuro 6 zose. Undi mukinnyi ufite ibigwi ni Kylian Mbappe, Umufaransa ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Faransa. Ku myaka 22 yujuje niwe mukinnyi mutoya ushoboye kuzuza ibitego. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Ni nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri uyu wa mbere tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. N'amakuru yarahagarariwe na Florentine Kwizera, umuvuga ni Jacques Niyitegeka. Mwakoze cyane witamo BBC gahuza miryango. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu bbc gahuza.com ndetse no kuri Facebook. Muramukira.